bati mbe yamaze iki kugira Uburundi bumuha izina ry'ubuhizi n'ubutwari ritari bwaronka uwundi mwana bwibarutse. Ico nico kibazo babiri mu bashingamateka 100 n'abandi bubahutse kutubariza bagenzi babo bari bashashe bihweza integuro y'ibwirizwa rishaka gutazira Petero Nkurunziza izina atawundi yari bwaryitwe mu mateka y'Uburundi. Imboneza yamaho yo kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu. Inyuma yo kumutekerera ibitagenda birengagije ubukene igihugu kirimwo, babonye binabereye ko yotazirwa n'abarundi bubu n'abazovuka ejo nk'uwabukunze akabukundisha kurusha abandi bwibarutse bose. Nyene igihugu yatwaye imyaka 15 kizomwibuka nk'uwagisize cifashe gute? Mu vy'amahoro n'umutekano nitwosubira mu vy'umushingamateka Fabiano Bancijanino yibukije. Ubwicanyi, kunyuruza amazima yongo, gufunga atacaha, ibihumbi amajana bahunze basigaye bitwa ivyangazi, kunyaga urukomba amazi ngo n'indishe atawuzi abazihabwa atanurubanza rwaziciye. Imvugo ziteye isoni zihimiriza urwanko n'amacakubiri zabaye umugenzo mu nzego zose za leta. Mu butunzi, Uburundi buri mu bihugu bibiri bikenye kurusha ibindi kw'isi muri 5 vya mbere vyasasiye indavi giturire. Ivyo ntibidukange. Abari kurushi mu badutwara bo bararundaronze, ubworo nabwo buba ubwome kuri benshi. Mu magara y'abantu, ibice 56% vy'abana bari musi y'imyaka 5 baranyigiye kubera kurya nabi, miliyoni 5 bagwaye malaria mu mwaka uheze, abarenga 2,000 irabatwara ku kubura imiti no kutikingira bikwiye. Kwa muganga nta kinini kikihabarizwa, ukuvugwa ku buntu rwabaye uruhendo. Mu ndero, ya micuko y'Uburundi isigaye yitwa ibiswi vy'inkona, yicaranako ku mabuye mu masomero arenze abana 200, bakuru babo n'imbonerakure zahawe uburenganzira bwo kwica bagakiza no kona aho baziritswe. Imiyabaga y'abigeme nayo igashurashuzwa ku nguvu n'abo kwiswe abarezi babo. Ubutungane bwarakuye meza. Inzego z'igipolisi, ziperereza n'abashikiriza amanza barica bagakiza atacamira. Mu migenderanire n'ibindi bihugu, haba mu karere canke mu makungu, Uburundi bwarahariwe ivomo, bwarugaye amarembo, ntibugiseruka aho amakungu akinje. Barundikazi, uwo yavuga ntiyoyamara. Ego nukuri uwo mukuru w'igihugu arakwiye izina, kandi tuve hasi twese tumuronderere irikwiranye n'ivyo bikorwa yakoze. Iyi nyifato y'abashingamateka bacu nayo idutume dukanura no kubona abo kurenza uruho rw'amazi ku gahinda n'umubabaro wacu, abo gusaba no kudusabisha sabuno musi gusa nejo bazoboneka. Twige kwitonda rero, ntitujane nyabahururu, ejo igiti ntikizodukore mu jisho kabiri. Ahasigaye dukomere ku rugamba. Uburundi buri n'intwari mu bo bwibarutse. Tubarondere, tubashigikire, ejo tubashire imbere, bazokwitwe iryo zina ry'imboneza ribabere kuko ribabereye. Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, ko kuri uyu wa mbere w'umubabaro wa 24 Ruhuhuma 2020.